Amenikomboa katika dhambi, akanita mwanake nikiwa kwenye nilikuwa na dhambi kwa likabam kuwa kama kambi na ja say amenipa uzima wa milele uzima wake ya mbinguni vigelegele kwake mimi master nimedata sitarudi nyuma kama nimenata. Bonjour mesdames et messieurs les fans de Buja Flavor, this is Bujahit TV. Chakanya makuru chama kibazana bishasha muvuga muri industry Buja Flavor on the mic ni Will behind the camera ni Scott. Uno muzi dufise mutumire adasanzwe guys, mutumire adasanzwe ari mu nyubako za Bujahit TV. Numukobwa akaba numwigeme nize kutarura mama. Yes ndo mama bro. Bitero. Ni sawa. Birad. Ego. Agazina. Melyna Mshindi. Melyna Mshindi, Mshindi. Ari abantu bazi Mshindi. Kuri ki Mshindi? Bon, Mshindi nacisha uburyo bunini icambere ni kubera ko muri quartier kubera ko badi Prince Mshindi bon bakabura izina giwanje ko ntakunda kuvugisa no muri quartier ugasanga rero banyise Mshindi dadakina Mshindi ya kabisa tire uri sister wa Mshindi ego musumbana imyaka ingana Mshindi no yiharura ko turabana benshi no banza kuyiharura bro ariko ni nka 6 gutyo 6 ego tire Prince agusumye imyaka 6 ego ni nkoko niba ari imfura muhira oya ubundi imfura ni Floris hama Yvette hanyuma Prince hanyuma Gloire hanyuma Annick hanyuma Aimable hanyuma Merveille Melyna ntarashiki oya hanyuma Roy hanyuma Melyna. Guys, numuhererezi urumuhererezi hari abandi nka batari nyuma lumbwira nk'abanga tu 13 13 none muzehe canke nabagore babiri canke bon mama yarapfuye mama mtamacha acakwega kandi undi mugore wakwega kandi gakumi oya saga kumi karaka mama yari umumama bro ego yari umumama kandi yajezanye abana ariko vraiment pour la maman sinumva ko novuga ngo yari umumama ni mama ya ta mère ego kandi umubanka mama cyane kumenga ubyishuye n'amaduti nibiki oya afete sinawuri gituma mpanza kuyimbaza uko naze kuvuga ko ari mama bandi fier yiwe cyane kabisa hama muhira nimwe muri abaririmbyi gusa canke hari abandi kuva ku mfura ushaka kumereza n'abaririmbyi kuri papa na mama n'abaririmbyi nuwo muhisi ego nawe nyari muri ego kabisa hama guys ku bantu bakora kuri kino kiganiro ndazi nimwe ko muribaza igituma iyo bayaje hano hariyo evenement iri kwirategurwa je pense que yo bari yabarasa je no kuvuga ko ari yabarasa sivyo none bon n'abantu barimba gospel bari muri style ya gospel barimba reggae si reggae nene kubera iki mwavyise reggae en fait mu bisanzwe nitwashatse kucita reggae bigitangura nari navise reggaeton praise ariko nagize ubushakashatsi ndabaza abadukuriye ba GG7 bashaka baca bambwira ko reggaeton ari umwana wa reggae sivyo rero kandi ko coba ciza cyo sona neza umuntu akise reggae kuko raga numwana kandi harimo reggae icogezo imba reggae zo imba ma dancehall zo imba maraga ariko kubera ko ukuze muri zo style ari reggae yatangiye gusohoka cyo tumva ko cyo zitara reggae praise reggae praise hama twabonye kuri affiche hariko ba Kim Said ba GN LFLA harimo ba Shaka kubera iki washimye abonye nabandi nashimye kuvuga yego igituma nashimye abicambere bara novuga bari niatire baranyatiye kuno bagira style ya reggae na raga nka GN ndamuvuze ko ari mu bantu batumye nkundi yo style ya Kim Said ayiririmbye nda feeling acha ndaryoherwa gose Shaka agize dancehall c'est une autre chose ya full life nawe nuko nyene nabunye ari abantu bakuru banje ya cyane uvumenga boza bakamfasha tugakorana kwikintu coca kiba kidima gose kuri gutahamagaje GG7 naramuhamagaye twarigeze no gufata umwana turavugana ariko acambwira ko azobe yasubiyeyo yaragiye ya nta wundi umuntu arimba raga canke reggae uba waribagiye muri industry Buja Flavor bon peut-être abahari sindabati ego kumva bari byo sinabamenya ko mu Burundi tuko bengi bayimbaji ya sinobanda bazi vraiment na full life namumenye vuba cyangwa rero vraiment tuja tumushiramwo tugakorana
kabisa droit d'entrée izo ari yanga ni free for free ego sure ego hama uzo kwinjiza gute ico kibazo murakunda kukimbaza sifisi igitubano bon musanzwe nashatse kuvuga ubutumwa hari ukuntu umenga abarasta canke bajya ba Madrid bascot umenga barakumiriwe muri eglise bemegwa mu eglise make rero nashatse ko ico gihe nabo nyene bo kwisanzura ari umusi wabo nimba unwiganje ukaba ufise dread kuko umva ngo apostile yawe nayo bishaka fresh kuya kugira ushobore kwakira ikintu ciwawe hari igihe umuntu ashobora kureka kumva ubutumwa ari ikintu kimwe kimubujije akumiriwe gusa rero bavuze ati abantu banyiganja bavuze abantu banyiganja nka Scott oya navuze no fit dread nka Scott guys ngo abantu banyiganje nka behind camera waje sure oya ugavura ndamwizeye gasoze komite Scott aragutinya bo uvuze yuko uzoba uri kumwe n'aba Shaka ba Kim Said General Felice hanyuma izobera he aho kibanza drone en fait izobera mu Kanyosha nibige nyene ko ndababarira mu eglise yino iwacu sama eglise yose ari kuri gukorerwamo ibintu nk'ivyo sasa twaravye eglise yoba ishaka kudutahura izobera mu Kanyosha ni juste ukicururuka bus aho amabisi agusigira kujya umunani cyangwa kugindwe ucubandanya gato ucubona station shasha itarahezwa kubakwa ucukatira najya nyene ni kuri Eden ariko hitwa kuri church iyo Eden ako ni kibanza caho kirazwi cyane ni reggae praise sivyo bisigura yuko izoba igenewe aba rasta gusa none umuntu azoba afise igipara ntazoza cyane gose azoza ariko arumva umudiho ati rero ni reggae tu nta ndirimbo zindi zovuzwa aba Melyna Mshindi hajya nituzobabona baje kwicara ni bon kandi bazoza baje kwicara turabaha ikaze cyane gose bumviza ukuntu na reggae kuko natwe turaje kumviza ama hip hop yabo na reggae ishobora guhimbaza Imana ibigiye bavuga ngo worship ngo twanze inyimbo za pole pole no tuzotangura na reggae duheze na reggae ego mu ntango gushika mu mpera ni reggae n'igice kizohabera kizogaragaza reggae raga danso turabizi yuko abantu barimba reggae kenshi usanga bambara bafise ama dread bakambara impuzu nk'iyi zigisoda sivyo uwo munsi bizogenda gute umuntu atazoba afise tennis umuntu atazoba afise dread bizogenda gute kuri umuntu je ndibaza ko ndamwihanira ko ngo ndabivugira kirikare en fait kwinjira nibaza ko boza bambaye tache y'igisoda canke iyo vert militaire canke noir quand même nukuri vraiment ndabasavye ico kibanza vraiment muzuye mwese muzoze mwambaye agasire vraiment twese duse neza kabisa no kuri podium abantu bose zobambaye izo couleur nizere ko umuririmbyi na ego cha umuririmbyi kat tucije amaga freestyle kindirimbo ya ego reggae okay ewe reggae kuri je uri munini Shobota guhimbaza amasavye indani unyinjiza deep nkahishirirwa amabanga erega ndera ndi munini mu vyamwemo kabisa guys umvise ko agenda bizi sivyo none hama Melyna Mshindi murakora indirimbo bon oya ariko biri mu migambi ndibaza ko indirimbo ndiko ndakorana na Shaka iheze ndusha nkora nawe iyindi Melyna Mshindi ego Shaka ni mwatanguranye ego pula manuko ndiko ndakorana na Shaka isa nk'iyaheze ko munsi azora umusi wa mbere deja tuzoyugurura wanyihe abantu batazoba bafise ama dread ko batazokwinjira ariko wewe nakwitegereje nabonye na dread fise bizogenda gute sindabanki nabemeye ko nabigipara bazoza ariko juste gusa kugira tubegwe uniforme ibe imwe kandi vyerekane igicapo cisho tuko turakora vyo bavyiza hanyuma uwo musi Angel look zoba yahindutse utaniyona izoba yahindutse gute nka bibiri zoba yahindutse you are welcome sure ego apana hama none ku bantu bakora gukurikirana bari barifuza kubonya look zoba ufise uwo musi rero kubera bavyifuze ndabasavye rero muzuce muza muvyirabira azaba surprise rero ego hama ndafise ikibazo tudoherene natuza hariho ibintu bimwe ucusanga inbox kugira ndabikwishure umva nshaka kubimbwira ndashaka kubarira wowe ndashaka kwikubarira simaka abantu bose bashobora ariko hariho abakunzi bawe bumvise ukuntu waririmbye bashobora gukurikirana bashaka kumenya byinshi kuri wewe abagashaka ati tugiye tuhere n'ujya mukobwa yambaye ko ari twiza none tuzodukorane natwe
yeah ndafise Instagram ndafise Facebook ndafise WhatsApp bashobora kuca bandonderayo twara tuvugana neza yani kuri page Facebook Facebook ni Melyna Mshindi, Instagram uko nyene, Twitter uko nyene, YouTube uko nyene, Facebook WhatsApp number WhatsApp ni 71 0 izo nyene guys mwandike izo nyene zindi muze kumumaza agenda zibabwira sivyo none hama utwe turarira tukutega bari kade ya Prince Mshindi sure yeah yakuye kwa yaguzanga siniyuko nuko nayamusavye mbora butwaye nasanze mu cyumba ndatura ndigira ni kangaye bamaze kubwira kuzikuririmba sindumva umuntu ambariye ko ntabidi oya gusa ariko ndafise grand frère wanje Floris niwe muntu maze kubona ashobora kunkosora abandi bose umambwa nivo ya ariko Floris arambwiza ukuri kose nizere yuko muri âge de 18 ans je pense que urengeje 18 ans cyane gose hama uri kurarengana ijya imyaka ndazi waraciye mu bintu bya copinage sivyo sita pull up box bro hapana il faut ongeye ibisanzwe namuna atabiciyemo nagwa gasore yarabiciyemo sinavuga ngo naciyemo narahatswe warahatswe yeah uri kurahakwa rero umuhungu yagutumbere yakubwiye gute utwenga neza kabisa nagenda imubwire guys umukobwa afise amenyo meza baramaze kubikubwira ego twenga free merci impression none ko atatwenga gutyo Prince Prince nawe si adatwenga muvukana sindi karite yo nziza bose kundi kundi we atwenga je nkunda adugije urugoye ariko ndakene freestyle ndakene indirimbo muzokorana na Prince Mshindi kandi nizere ko muzodutumira twebwe ego tuzobatumira kandi cyane kandi muyiteke bo ari ama église ada permettre yuko abakobwa bambara nkuko none wewe bikugendera gute bon necha tugira gute gasha bashabihangana kuko ari ibintu bimwe umuntu vraiment atari bon reka mvuge muri carrière gospel atari Saint Esprit abimubwiye ati arrête adashobora kubireka kuko ndafise ibintu byinshi naretse kandi ndafise n'ibindi ntarareka ariko bisaba ko ari Saint Esprit nyine ashobora kumfatira decision ya naho abandi bo binsipri ati acha bitokunda ya ari abantu badatahura yuko ukwemera kuba mu mutima kutari kuvyo umuntu yambara wo basigurira gute kugira babitaho igituma icambere cyo je ndavyemera ko ari ku mutima bige bintu wumva wowe nyene usohotse basi uca winyegezo kambara tubibona kubera iki usohoka kwanza ukavyambara kuko mu mutima biriyo mu bisanzwe ndashaka kuvyambara akukora ko ahanda bitinya aca nibivu ya en fait byose bibera mu mutima mu bisanzwe ya kandi ngo akari ku mutima gasesekara no hanze bisa ati rero wewe ko wambaye ukunyashasha kwibwira ukomeza uvuze uko twubona uko tashaka kwibwira ukuntu umeze mu bisanzwe hama guys style yambaye murayibona tubimenyere ko baririmbyi barimba profile hama akaba yambaye aririmba gospel none cyo tuvuga gute bya vraiment bimenyeye profile bambara gute en fait jine timizosi agakanzu kagufi niko nyene bataka munsi uturato twiza juste nyene en fait amafime ambariye ko abapofana aribo bambara neza gospel mwikebuke vraiment nshoye ko abaziko si ushaka kuvuga ati ngo karato keza siko aba gospel bambara karato kabi sasa gospel vale vizuri mutitegerere ari hano batabura gospel umuririmbyi wa gospel aziza kwambara ikostime cyangwa kwambara bya bijipe bigera hariye fo none wowe bivuga ko mvuga ko ubunyedini ego kuko nibaza ko si igihe ba papa biwanje bakura nimba ariko bambara sinibaza ko nanje mu myaka yanje no canambara ko nyene kuko no mu gihe ca Yesu ntibambara costume ya nubunyedini canke niko yakuze I don't know since kabisa hama watubwiye yuko muhiri wanyu muraririmba papa na mama aba brothers aba sisters bose bararirimba sivyo none niye conseil wotanga kuri abo bantu bumva yuko umwana wabo yagiye mu vy'umuziki bakamwankira bakabifata nabi icambere coco nagomba kumenyesha umwana wawe ubuza kuririmba ngo abihebe ntavyazoheba kuko talent ni kintu kigoye kure utakireze ntigikukundira sasa si urukura mu forcinga kugiheba fo muraba umutrete urabikunda ushobora kumurera uko wowe wifuza si wifuza ko agenda muri gospel canke agenda muri secular akavifatamo neza menya ukuntu umutreta umwana wawe ya akapra ngo ati ngo biheba ngo ivyo nasho nibikunda vraiment talent ni talent hama tugere mu by'amasantima urafise amasantima buke cyane shuwa ku bahungu birashika
kuki mukira abahungu abakobwa turaziye abakobwa nibisanzwe umuvukana nibisanzwe nibise nkuko je shobora kuvuga ati ndakunda Scott nk'umuyame wanje sivyo hanyuma ku bakobwa nkavuga ati ndafise amasantima ku bakobwa ibintu nk'ivyo bon je ndibaje ko umuntu wese afise umubiri basi witandukanye nk'umurezi bien oya vraiment c'est nangure umurezi bien eka cyana yiwa atabishije afite gusa nibaje ko afise sentiment ku bantu bose si uri umukobwa imana yakuremye normal uragira sentiment eko none nkawe qualité wawe canke guza ku bahungu zimeze gute peu importe ego gusa si peut-être mugufi si pendi kabisa umutipe mugufi si kuvuga ngo umutipe en fait kandi sivuze ngo sindamukunda oya gusa just afisa ndo kute mwari pasi yawe yacana yo sentiment uvuze ibyo usanga imana impaye nyene wowe ndavuga ngo uwo rero ngo sinkunda bon ariko avuze umuhungu mugufi nawe oya afite kuraba ntanyohera ariko pera vuga ngo sinoje ngo nacyo ndamwanga byose bose mugufi yirabura w'inzobe kwirabura deja je ndirabura bisiga ko nkunda nabirabura ahubwo ndakunda abatipe birabura really yeah giki nori bakundira kwereka bakundira abatipe birabura sinzi barandyohera kuraba hari umukobwa mugenzi wawe yavuze yuko adakunda abakobwa birabura niye cyumve wabifashe gute yarantwengeje yarantwengeje kubera ko icambere yavuze abo nkunda naciye sanga le goût sont partagés vraiment j'adore ndakunda abatipe birabura et par rapport abinzobe sio kagukangu bakunda oya sindabanga ndako umukunganiza gusa ndabakunda rero bakubaye umutipe w'inzobe ni wirabura wotora ubirabura ati rero abinzobe rero ntaco bantwaye ashobora gutwara sure ureko utabashimye bisigura ko utabakunda oya afite bavuga oya ndaziko ukuntu bivuga sinavuga none gashaka ariko ikintu udashaka ikintu udaprefera sivyo ntubugikunda ariko oya n'ubucanka ariko ucanka oya reka none shetani ni impano kunde reka ndaguha akarorero shetani ni impano no shetani ni impano shetani nawe ufite impamvu ndamwa no shetani ndakubajije n'ikibazo shetani ni impano kunda imana kundi imana ego shetani mugiri namuchukia sana abisa afu mtu mweusi na mwekunda mweusi yani mwekunda umtakia nanuka hapana vraiment sino ico kinacho novuga en fait abatipe binzobe ni beza ariko cyabone menga basa n'abakobwa bacagira beauté nyinshi sivyo ariko abatipe birabura umenga n'abatipe voilà ati rero ujya rero yigeze kurondera irirabura uvuze ugiye yigeze kurondera irirabura oya sindakwi none ngondisha oya ndiko ndavyibuka kandi kera tugende muri TikTok sivyo yeah uramaze kunyamana no uramaze gukundana yeah uramaze kumesha oui cyane gose umesha ego hari habaye yarashavuye tambana ko namushavuza nafunda mubesha yarashavu ego cyabisaba ko ndamubesha umubeshe ku bintu biki nari natashe mu ijoro ko nkunda umuziki navuye muri studio cyo ndambwira ko mvuye kuri eglise mvuye muri studio ako namvuye kuri ndebo z'Imana ako ko nibaza ko atobitahura cyo kimwe kora ko ari ibintu ari nakoze muhira nikamo kumbya mzee vraiment tuko kanisa kuomba ya ariko kandi yaciye ndega ko turabandanye ego uramaze gutukana ego amaze gutukana igitutsi ukunda gutukana cyo kimeze gute lunyoko dove dove pourquoi dove bon dove ni umukuzi yakunda kukanyita ariko anancokoza rero ubu yarapfuye kaje kangu mama kana se kumva mu rero n'umuntu nkunda ndamutuse dove mba ngiye guys oyi ni petit sœur wa Melyna Mshindi ko turavugana bibutsa akazina ku bantu batakibutse Melyna hanyuma bandanya uririmbe Dive zingine freestyle tena okay Amenikombwa wakateka dhambi akanita mwanake nikiwa kwenye nilikuwa na dhambi kwa likabam kuwa kama kambi naja say amenipa uzima wa milele nimo wakele ya mbinguni vigelegele kwake mimi master nimedata sitarudi nyuma kama nimenata kabisa guys nikuri kwimara sindabaye nimero ziwe haki ya Mungu sitabapo seti
Guys, yari Bujahit TV cyakinyamakuru cy'abakibaza nabishaje muvuga muri industry Buja Flavor on the mic with behind the camera Scott. Twari kumwe n'umukobwa atavyorosha muri industry Buja Flavor mwabyumvise ariko nizere ko benshi batarakumenya sivyo? Yeah. Kandi bifuza ko bakumenya. Ego. None nk'umuntu yoba akeneye kugufasha yogufasha gute? Ko nka management? Yeah. Ego. Gute yo kurondera gute? Bon, ndibaza ko nabivuze Facebook, WhatsApp na Instagram. WhatsApp vuga rero number yawe. Ariko number? No. Ni inbox. Kabisa guys yari Mshindi jambo nka Mshindi ko izina giye y'igifaransa ni Melyna Mshindi guys ko turavugana yatubwiye byinshi about music about industry Buja Flavor mu vyerekeye gospel aho ariko arategura concert no kwita nka evenement yo bise reggae praise aho tubona ba Kim Said ba GNL FLA ba Shaka guys ibintu bizoba bitakwa ni bien je pense Yemo. Bana mafoot Fire. Mwana ma. Eana. Relikolo. Yelele. Kabisa matata on the mic ya Behind camera Scott tuzosubira inshallah imana bikunze ciao abonye afisha